bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba Wezo TV, kandi baramutse ndabahe nikaze makino kiganiro cacu cigenekerezo rya 2023 kwezi no kw'icumi umwaka n'ibihumbi 2025 ceniramukiriza cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose. Hari abari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, hari abari mu Rwanda, hari abari muri Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia n'ahandi murere muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, muri Aziya, reka mu mpande zine z'isi tubaramutse tubahe nikaze makino kiganiro cacu cuno munsi. Tugiye kuyaga cyane ibijanye n'imirongo y'urugamba, uko ama operation uko yarayagenze mwari no joro nuko ariko arakomeza. Ubu turiko turavugana nkuko bisanzwe, tukumwe n'umusanguzi, tugiye kubana mwakino kiganiro kugira ngo dushobore kubasangurira uburyo imigwano yabaye naho yabereye n'ibyashoboye kononekara. Umusanguzi kanangore ndakuramutsa cyane. Ya urakoze cyane bwana journaliste, nanje ndakuramukije, ndizera ko umeze neza. Ego gace ndamutse nawe ko badukurikirana aho bari hose, nawe ndizera ko bameze neza muri kino kiganiro. Ndumva umenga ibiri ko rasohoka neza, uyu munsi hasumbejo, ariko ko nije kano kanya reka ndaga profit kugira nshimire bamwe n'abandi bakomeje kunyipfuriza gukira vuba. Misuhuko, yes misuhuko, urabampaye amazi no muri usanga bariko badufasha muri studio zacu za B-Info. Nawe nyine turabashimiye kabisa, n'abantu beza, n'abantu bagaciro kuri twebwe, niyo mpamvu atabo nta twebwe cyane gose. Sanguzi urakoze cyane ku ndamutsohereje badukurikirana. Dufise byinshi novuga ko tugiye kuyagira makino kiganiro, no basaba yuko umuntu wese ariko aradukurikirana yo tora gatebe tukicarana tukayaga ibiri kuranga imirongo y'urugamba kuva ku munsi w'ejo kugera no muzi. Ushobora kuba uriko uradukurikirana udafise icyo uvuga ku kiganiro, ja muri commentaire duza amashurwe cyangwa imitima kugira ngo twereke yuko tudatamba twirorera nkuko bisanzwe. Katubwire ko umujyi w'igisahira bwana musanguzi tuza guhera muri Nyangezi, aho inyuma y'amakuru twabahaye ku munsi w'ejo imigwano yari kirahaba, twamaze kuronka rezilita y'ingene imigwano yabaye ndetse n'ivyashoboye kononekarira. Biboneka neza yuko inganda zatikiye mu Kirundi, ndikunda kubivuga. Tuza kuva muri Nyangezi dusimbire muri Nyiragongo. Nyiragongo ni hafi igisagara ca Goma, naho turaza kuyaga kubijanye n'ibitero canke ibitero simusiga biriko birahabera. Ubona yuko nabene igihugu bahako bari kenshi cyane. Sivyo gusa, turaza gusimbira no muri Masisi bwana musanguzi mu gace bitwa Kazinga, naho hari byinshi ko biravugwa. Hari bitero, hari M23 yatera, Wazalendo gatera, byose turaje tubibabwire umwana makuru. Tutibagiye kubijanye n'amarira y'izinyeshamba zikomeza gutawakuba ziririra amakungu yuko ziriko zirahonwa, zitwaje yuko ngo bariko bararasa mu bene igihugu. Umusanguzi ndibaza igihe ni cyo kugira ngo ushobore kubwira abadukurikirana cyane cyane iyi operation cyangwa izire zitazavuye muri Nyangezi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ejo ku masaha y'ikigoroba twinjira muri studio, twarabwiye abadukurikirana yuko ku makuru dufise twinjiye muri studio muri Nyangezi intambara ziriko zirasekera, zigisekera kabisa, zari zahiriwe ahane mu buce nka Busingo, Ishunda, Muganzo na Mubumbano. Hano kabisa umuwaza n'inyeshamba bari badomanye yari nyimbwa n'akago kabisa, rusasu rwari ku rundi, ibombe ku yindi. Umva ibintu byari byari shosho. So magingo yose ndamenya nimba n'imigwano yazindukiyeyo, mugabo ico ndico cyo nuko naraye mfise amakuru y'ibiziga by'inyeshamba byamaze kwegeranywa. Abo ikintu kimwe bona journalist nabonye, buriya aba bantu nubwo bari ko baragwana, hari igihe baganira bagahuza. Ati gutere igituma muziki ni kubera iki? D'abord amakuru yemezwa n'igitangazamakuru actualité kiremeza yuko ibiziga birenga amajana 2 by'inyeshamba byatoraguwe. Mu gihe nanje amakuru mfise nkura ku bene igihugu n'abawazendo banashaka bari hajya muri Nyangezi, bambwira yuko ari plus de 250. So urumva yuko dufate kuri actualité n'ivyo bawazana n'abene igihugu bavuga, urumva ko biregeranye cyane gose. So bivuze ko ejo mu by'ukuri urumva ko intambara itari yoroshe, byari byakomeye cyane gose. Kandi no gukomera kose amakuru dufise nuko igitigirinya mwinshi c'aba bavuga
baguye zino nyeshamba zaguye hano muri Nyangezi nabari baje muri renfort donc abenshi babatabira bataranashika babakubitira mu nzira batarashika iyo baja babakubitira mu nzira kuko ahaba hari ko habera imigwano ntibanahashika so niyo mpamvu igitigiri cabaye kirekire cyane gose cinyeshamba dashoboye kugwa ku rugamba aha rero babandi bakomeza guteranya igitigiri cabaye koragwa ku rugamba ku ruhande rwa zino nyeshamba nibongere ko 250 bace baba barakura muri ca gitigiri c'abasirikare 9,000 bamakenga ahantu turavugana nabo muri nzibira nzira turabavuga masisi ni turabavuga donc aha hose urumva babe bafatikiramo bagume baragira so rero gituma navuze nti hari ukuntu menga nubwo barasana baganira bakumvikana hazindutse amakamyo kwegeranya ibiziga by'ababo zino nyeshamba zipakira abajana guhamba kumwe twabana babahamba mu binogo rusange so bivuze ngo rero kumbura abawazarendo ngira ngo nabo bavuze bati ntibatunukira reka tubaha hembwe begeranya ababo hama bakureho umwanda kumbure dutume tubategera base hanyuma dusubire kwambikana so nkuko nayo kikubwiye bona journaliste burya ahanyangezi kugira ngo hashobore kuboneka amahoro n'ibikunda kubera ko tanke Bukavu ikirimo ziranyeshamba nibyo kunda ni nkuko Bukavu yojamwo iyi Conseil FARDC hamenyeshamba zikagwa muri Nyangezi naho byo kumabiri nkuko gutere none erega Nyangezi ni irembo ry'igisagara ca Bukavu ni irembo ry'igisagara ca Bukavu no zino nyeshamba iyo donc iyo ziparvena gukorera neza bene gihugu bo muri Bukavu kumbura amahigwe yari kuba ari menshi yo gushobora kwa bo kwidegembya bakisha bakizana hano muri Nyangezi même malheureusement abene gihugu ntibabishimiye ntibabakoreye neza donc abo muri Nyangezi rero nabo ntibifuza yuko botwagwa nkuko abari muri Bukavu bariko baratwagwa niyo mpamvu wazarendo baca bagira inguvu kwa kurazika inguvu z'umugwanyi ari umwene gihugu so iyi nkuru rero yo muri Nyangezi bona journaliste ndagomba ndayihuze nuko kuntu tuko turabona huku na huku hapa na hapa drone ziko zirakora akazi cyane gose donc ubu Chirombo reka nkoresha imvugo mu mbabarire bisa nk'ari hagitahura kari president de la République wa Congo kubera ko kare ntiyashobora kuba yoduza indege wamenga hari ahantu akura amakomande ashobora kuba bari baramucice wamenga hari ahantu akura amakomande mugabo kuri incuro turumva muri Nord Kivu drone zibiri ziri mu kirere ziri mu kazi en même temps tukumva muri Sud Kivu ni kwa kundi donc drone ziguma zihigana naho zironse hari ibirindiro by'inyeshamba muri live twakoze ejo namusanguze mwenza bona journaliste hari ikintu yavuze gihambaye cyane gose ndagisubiremwo buriya ibintu Chirombo ariko arakora niyo mpamvu zino nyeshamba niyo zikomye induru ngo tugo ngo bariko barasabe ne gihugu biba nul et sans effet ntibigira inguvu ntibigira ubwako kubera ko buriya izi drone za FARDC ziba ziri mu kazi kose iraduga imbere yo gukuta bombe ifata isanamu igatangwa ahitangwa hose nimbari numisengo Doha muri Amerika tusa hama après yo gukuta ibombe indi isanamu igafatwa niyo mpamvu ro hajya bakoma induru ngo ngabene gihugu bariko bararaswa ivyo ntibigifise inguvu kuko deja preuve ziba zihari zaho barashe ziba zatanzwe rero niyo mpamvu reka nkoresha imvugo ni bapfe nk'abagabo bareke gukoma induru babeshera ngo nabene gihugu ariko barapfa yego irevure nabo nabene gihugu mugabo bavuge bati twebwe abasirikare turiko turatose kabisa turatose Chirombo narabaregere agabanya kabiri sawa sawa nuko byari bimeze muri Nyangezi nkuko umusamuza yivuze abarenga amajana 200 yuko bo bamaze kumenyeshwa n'ikinyamakuru Actualité yuko bashoboye gusiga ubuzima mu iyo mirwano kumbura imirwano yashobora kubikibandanya turaza gukomeza tubatohoreza amakuru y'ibiriko birabera ngaha muri Nyangezi mu marembo y'igisagara ca Bukavu andi makuru dufise nuko muri iri joro ryakeye ibintu bitari bisanzwe
mu bwinjiro bw'isagara ca Goma neza na neza muri Nyiragongo naho bitwa Kiwanja. Usanguzi urashobora kutubwira uko vyari bimeze muri iryo joro ama operation ko yaragenze ndetse n'umutekano uko wari wifashe muri rusange? Bwana journaliste, kumbere ngira ngo ntibigikenerwa ko turatanga ama localité yani nkuri bayabereye kuko nkizi za Nyiragongo za Kiwanja turamaze kuzisobanura kenshi cyane gose. Nyiragongo iri tout proche n'igisagara ca Goma, sivyo meme na Kiwanja. Rero turiko turabona amahinduka atandukanye kandi akomeye cyane gose, ahantu wanashaka binago no gutahura. Ni nkuko twokumva ngo umuroberi yarashe kuri Shanike. Araharashe umunsi neje araharashe ntageje araharashe. Donc urabona ko Shanike ari juste mu marembo ya Bujumbura, winjira neza muri Bujumbura, urumva? Donc ucona ko hariho descend va pas. Harashe rimwe akaharasa kabiri gatatu. Anduko cuvuga utajya ahantu uko biri kose haragwaye. Ndazi ari nko ngaha mu Burundi kujya regidezo yo habaye pana ahantu runaka bakora presque 24 heures. No mu Burundi ndazi yuko nk'ico ikibazo cy'umutekano kiyabaye nkajya kuri Shanike. Ndazi ko corara gikemutse. Mugabo tuko turabona rero cya gisirikare gikomeye ku isi. Kimwe bahaya yuko gihambaye cyane gose kiriko kiravogerwa mu burere bwacu. Bariko baracinjirira cyane. Bariko genda bitekanye nakabonero data. Ko barabasuzugura. Urana izinyeshamba. D'abord zifise systeme z'ubwirinzi zikomeye nka ziriya. Nubwo ego data bazibomaguye. Bace bazisanga no mu bisagara byazo. Ubazarendo rero kuri incuro hano mu bucaguca mu ijoro rya Keprito yagavye ibitero hano muri Nyiragongo na Kiwanja. Donc umve ko ibitero bivuga kibere muri Nyiragongo mu gisagara ca Goma baracumba cyane gose. Even Goma ari nini cyane gose. Mugabo wumve ko antuko uri muri Goma rumva ko hariho ahantu hariko haravugirwamo rw'amasasu. Hariho muri Nyiragongo hari ugwamo rw'amasasu aho abawazarendo bariko barahanirana n'inyeshamba z'u Rwanda hano juste hafi y'igisagara ca Goma. Aha hantu mwana mususanguzi aha muri Nyiragongo ziwazandisha kubi hafi ibirindiro. Apani irashobora kubi hafi ibirindiro. Nagomba ndakwibutse yuko aha muri Nyiragongo ni hamwe barasanira bakavuga ngo izo nyeshamba zikavuga ko ziko ziraswa n'ibivejuru. Ni hahandi barasinyeshamba ibiziga byazo bakabitwara ku mamoto. Donc beganije abamotari bose bagatwara ibiziga ku mamoto mu gutinya yuko bazana amamodoka yabo bakayaturira. Donc abawazandi basanzwe bahari. Wanashaka hariho abawazandi batigeze bava muri Nyiragongo kuva nigeze ino nyeshamba zafata igisagara ca Goma. Bace bibera abasivili. Yes, bace bigumira haje. Niyo mpamvu rero hano kwabaga bitero aba ari ikintu cyoroshye cyane gose kuko basanzwe bahari barahametriza kandi burya hari ikintu ntavuze. Iki gitero cyo muri Nyiragongo kirafitanye isano na kijya gitero cyabaye muri Nyangezi. Sivyo? Donc ni bitero abawazarendo bagaba iyo habaye amahinduka kunyeshamba. Iyo mvuze amahinduka mwumve ko bagize permutation y'ingabo. Donc iyo ingabo zihasanzwe bazihakuye bakazana izindi abawazarendo baca bazigaba ku bitero. Baca bazihakarira. Aka kantu ro kumvirize neza bwana journaliste. Umve ko ababa bahasanzwe baba bamaze kuba bagiraniye imigenderane n'abawaza. Deja nimbe haje bashasha bagaca barasa hari haba hasanzwe niba barase ucumva yuko so rero abawaza a chaque fois bahinduye donc izinyeshamba kubirindira sivyo baca bazirasa kandi ntibarazirasa ngo nuko bazihinduye gusa nuko babazi yuko bajya bashasha baje baza bafise andi ma munition baza bafise ibyo bafungura bigize kitusa. Yes, abawazarindi rero bacegerase baca bayegereza bya munition nazo nyene bakazibaka mandi majambo barabanyuzura. Ibi rero byabaye muri Nyiragongo navyo na Kiwanja nuko hari habayeho permutation y'ingabo z'inyeshamba. Abawazarindi nabo baca bavuga ati tubakire tubereke yuko muje mu karere karimwo ubundi mugabo. Baca rero barabagira iki barabarasa. So iki rero cyateye hano muri Kiwanja na Nyiragongo
abene gihugu bahungabana baragira ubwoba bwinshi kabisa nkuko amakuru dukesha batware bo muri Nyagongo na Kiwanja abo bariko basaba yuko FRDC ishobora kuramforsa umutekano w'abene gihugu kuko batinya yuko inyeshamba zishobora guca zikikamukiza zikabarasa zitwaje ngo ni abawazarendo babikoze magingo baba basanzwe bamaze umwanya bariko barabadidagira aha rero Nyiragongo kumva ko Nyiragongo ariko habaye urwamo rw'amasasu cyangwa ariko hagabwa ibitero na Kiwanja ibi ni nka bimwe navuga ejo kuri gisagara ca Bukavu buriya na Goma iyi ni intango yo kuramutswa ni intango yo kuramutswa kw'igisagara ca Goma ho bama bakoze ibitero yes bama babikoze bivuze ngo uyu munsi bagiye ejo bazogenda ejo basubireyo hari igihe bazokwibaza yuko ari ibitero nk'ibi bisanzwe barasa bagasubira inyuma kumbe ababire bagiye atagusubira inyuma asante sana musisanguzi reka dusimbire muri Masisi nkuko nayivuze mu gace bitwa Kazinga hari amakuru menshi avayo avuga yuko inyeshamba z'umutwe donc inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda uyu mutwe w'iterabwoba wa terroriste basoboye kugaba ibitero ahasanzwe hari ibirindiro by'abawazarendo kumbure urashobora kutubwira uko vyagenze ndetse n'ingene vyashoboye kurangira nyambe imirwano igikomeza navyo bitubwira urakoze cyane bwana journaliste hano muri Kazinga ni muri territoire ya Masisi sivyo izi nyeshamba d'abord zarabonye yuko hejuru haguma drone iguma iri ku ruhigi rw'izi nyeshamba so biriko biragaragara yuko zino nyeshamba hano muri Masisi za Rucuro za Warikare zigomba kubaho nka mobile donc ziri mobile ziguma zimuka kubera ko zirabona yuko a chaque fois ahantu zifise ikirindiro hamenyekanye drone bamaze kwakuta ibomba donc bariko bagerageza kubaho nk'aba mobile so très bien abanomade kuri incuro rero barabonye ko kugaba ibitero ku murango ari ngoma ntibipasa kubera amadrone n'amasukoyi voilà abari hejuru kuri incuro bahinduye bagavye igitero muri rijoro ryo kuri wa 22 shiro wa 23 bagaba igitero ku birindiro by'abawazarenda hano muri Kazinga journaliste amakuru dufise aremeza ko mu by'ukuri cya gitero kiremereye cyane gose kiremereye cyateguwe kiri bien planifié mugabo gica gisanga n'abawazarendo nabo nyene bari maso baragwana bikomeye wazarendo iragerageza kwigwanaho biza kurangira inyeshamba zisubiye inyuma donc unshaka wumve kano kantu nubwo zasubiye inyuma zaciye zitanguza ibindi bitero rero hano muri Kisimba mu duce twa Dete na Showa ni kuvuga mu kindo ngo zashawe kubera yuko zitashoye kugira kayisita hano muri Kazinga zishaziza gusharirwa muri Kisimba zavuze ati aha biranse reka natwataka hano muri Kisimba zigize muri Kisimba rero hoho cyane muri Dete na Showa niho nuvuga ko bahuye n'uruva gusenya kuko bakubisa abawazarendo kabisa abawazarendo barahungabana abawazarendo arumvisa arumva ati inyeshamba zakenyeye kabisa inyeshamba yazananye na se wabo na sekuru bose bari ngaha kuri front umuwaza aca yitabaza umu FRDC FRDC ntigikunda icihagurutsa Sukoyi mw'iryo joro Sukoyi irakora umuti Sukoyi igiye abawazarendo rakanyerega bagaca karagaruka bari bamaze guca intege inyeshamba zamaze gucika intege abawazarendo akanyerega kagarutse rero baca basubira kuri front infantry basana bako bagiye kurasana ikamwesha ngo ko bagiye guhohosha baca baja guhohosha izi nyeshamba birangira inyeshamba bazizimije mu kuzizimya rero nuko bashoboye gufata izitari nk'empiri mbona journaliste jemwe nibaza ingene Sukoyi irasa je ndibuka kera je nari nkiri muto ndabyibuka kabisa nari nkiri muto muri za 96 niba ntihenze 96 gutyo 95 hariho Zambradi yo sinzi ko wayibonye ikirarasa ndege yitwa Zambradi yakoresha babikomago
yaraja hejuru mosherami gatera itariki irakurasa waragira n'ubwoba kandi rikirigira wowe ubona iriki irarasa nca nibaza rero isukoye sukoye iraduze mu kirere nkaca mbona na za drone zozo ni n'ubugesera kuko zirekura bomba ahantu zamaze gukadra bamaze kuyiba sivyo aba bagwanyi bagaca basanga ahantu bajonjogoye ni drone ntiyanamurashe na sukoye ntiyanamurashe kubera ihahamuka gusa ashamanika ibigwanisho ibi nibyo byabaye kwizinyeshamba ngaha muri Detena Show aba wazarendo bagenda batoragura ahantu zino nyeshamba zaba zabuye igihumura uwo uzanye tembe zaguye igihumura biro nibyo byabaye hano muri Masisi cyane muri Showa na Dete ahanyeshamba mu byukuri zarashwe kandi ifoto turabatahura buriya je nakuze numva ngo nta musoda ngamanika nginko wapi sinzi ko nakuranye n'abaroberi cyane abantu barabaroberi bakubwira ati uri umuroberi ukarasa ukabona amasasu yaguheranye sigaza rumwe gwiwawe sigaza rumwe gwiwawe ngabande gukwica nabi mugabo zino nyeshamba ziguma zitoragurwa mugabo nivyo niko ndavuga yes tuzitahure kuko abenshi muri bo nabagiye barashimutwa bafatwa mu mabarabara bakugwa mu bitaro bakugwa ku buzi butandukanye mu mazu yabo bakabatwara mu gisirikare ku nguvu atavyo bashaka donc ntibamiza akabuye ka gisirikare niyo mpamvu rero akenshi imituragarira bahungabanya iyo bumvise sukoye kabisa iri mu kirere iriko irahuhwa ry'amabombe none sesangozi ubonye nka wa mutamu mwe baraboza kandi urya ibombi muguye impande urinda kumurasa ariko siri ndimugira uruhande urya yumvise ati sukoye ngiraje urya nurinda kumurasa usanga wenyine yapfuye c'est ça donc niyo ngorane uyu makenga ari karagira igitigiri cingabara gifise cyane igitigiri kabisa yagifise mugabo abagwanyi ntabafise kandi nabo nyine byonse yarababesha yuko batazoraswa yarabesha yuko badapfa akabahendesha burya bu antibare na burya bukasi kabambika mugabo nabo nyine baramaze kubona yuko ari abantu bafise amaraso antibare ataci bafasha wazarenda irazi ahababaza irazi uburyo babarasa so niyo mpamvu rero kandi iyo bagutabibombe antibare ikora gute se wapi ibombe gushobora kwisanga mu kinogo c'imetero 3 niyo mpamvu Sultani Makenga hano hantu ariko aragira ikibazo kabisa aragira ikibazo kabisa nuko sisanguzi ndibaza ivyo tuyaze sibike wagerageje kutubwira mu buryo bwiza amakuru ariko aravuga ku mirongo y'urugamba ndetse no kungene vyagiye biragenda mu burere bugiye butandukanye twikibona abadukurikirana nyamutagire dufise wongerako hama twongere guhurira nabo mu bindi biganiro bwana journaliste mbere ko twikibana badukurikirana nuko ndashaka tugaruke muri Nzibira gato kumbure ukanabinkundira David dukora ikindi kiganiro cyahariye kuri Nzibira turagikora ukabinkundira buriya Nzibira nakomeje gukurikirana bya bitangaza makuru byo kujya Kanyaru ngo inyeshamba ziguma za advancinga zigeze Shabunda none kubaguma ku mindungo Nzibira ngo wabateye amabombe vipi utwara Shabunda yaranditse ikete mu misi iheza avuga yuko atanyeshamba n'imigizi hunahuna ku butaka bwa Shabunda kumbe turaza kubikora ikiganiro mbere yuko turangiza imbabaye ndakenda kibwe kino sivyo Nzibira inyeshamba zari zigize ngo nizakagarara Sukoyi drone yarazivugutiye umuti ahubwo nyene ngira ngo abazendo barakijijwe kumbere ngira bari guca batora uburobe bazisohoye Sukoyi yarabakoreye akantu irabagira brochette muri Nzibira sivyo zavuye Nzibira zishazigira muri Mpeti bien mu gace bita Nyarushanga Sukoyi na drone zarakoreye akavirigiri nyeshamba ku buryo Kanyuka Lawrence yaciye akorokera kuri byo bitangaza makuru nakababaro kenshi nagahinda namarira ati Cirombo nagabanya umuriro basi atuma arasatwe bwari kurasa nabene gihugu
birababaje bona journaliste ariko nta bene igihugu baca mu birindiro iyi nkuru turegereka ko mu buryo bwirambuye ndumva mfite byinshi nza kwivugako nuko kandi gushimire cyane ya ndagushimira nje bona journaliste dushime n'abari badukurikiranye muri kino kiganiro cyacu yego kigufi akumbure haracari kayimana dushoboza turaza kongera no mu bindi biganiro byo hanyuma nuko kananje nike abantu rabo twabanye makino biganiro bose ariko no basaba kugenda mutagize ico muvuga muri commentaire navyo ni vyiza biranadufasha kugira ngo tumenye ivyo dukosora n'ingene tuza turabaha abakuru mu buryo bwirambuye kandi abashimire no ngenda bakengurukire kumbure turongera duhurire no mu bindi biganiro byacu by'uyu munsi bye bye